Koperative yitwa Inanga Event ni koperative y'abamenyeshamakuru bakijijwe bagiye hamwe kugira ngo dushobore gukorana n'abaririmbyi canke n'abakozi b'Imana bashaka gushikana ubutumwa bwabo kure hashoboka. Uno musi twabahamagaye kugira tubamenyeshe igiteramo tuko turategura deuxième édition ya concert yo guhimbaza no kuramya Imana izo bitariki 13 za kuno kwezi nyene kuri Eglise Jesus Grace. Turabaha ikaze nijya umuntu amenya ko ariko ahimbaza mu mwemu no mukuri. Abantu benshi canke abakristo benshi baba bari mu ma eglise atandukanye baragenda bakaca bibaza yuko bahimbaje canke abandi ntibamenye niyo faso bahimbaza. Tuca twibaza ngo umuririmbyi adahari nshobora guhimbaza canke abamizisi badahari nshobora guhimbaza. Uyu mwaka turiko turakora ni umuntu yomenya gute ko arahimbaza mu kuri. Rero tuzokwifashisha cane ijambo ry'Imana nko tuma tuko turabikora. Iki ni igihe cyuko by'ukuri tuva muri bimwe twakuriyemwo tuvuga twahimbaje turahimbaza Imana, abaririmbyi bakumva ko rero bahimbaza Imana gusumbya abandi, abacuraranzi, ariko turabona yuko Yesu Kristo ari we yavuze yuko ico gihe cahindutse, ariko arabwira umusamariyakazi amubwira yuko umusamariyakazi akamubwira ngo basokuruza bahimbaza Imana canke muri Bibiliya y'ikirundi bavuga gusenga, muga mu Gifaransa bavuga adorer, bijya dukunda kwita ngo worship. Nibaza ko mukunda kuvyumva. Rero Yesu caravuga ngo igihe kiraje kandi niki aho ngo abagiye guhimbaza Imana bagiye kwihimbariza mu kuri no mu mpemu. Rero nibaza ko ari byo tuzogenda turavuga yuko igihe caraje muga abantu baracahimbaza nka kera, abantu baracabikora nka kera, baracabikora uko bavyumva, kubakuze babibona. Bikaba birimwe amakosa menshi cane, tukabona ubuzima bw'abantu bahimbaza Imana muga badahinduka. Rero nico catumye by'ukuri twibwira duti harageze ko tuvuga ukuri ku jambo ry'Imana, uko dukwiriye guhimbaza Imana mu kuri no mu mpemu. Rero abakeneye kumenya byinshi n'amadetaye menshi, karibu rero muri iyo evenement. Imana ibahezagire.